mwe mwamushaka ariko mwe mwamushaka manga amafaranga mukaca muyirungi none nk'umuhungu arungika video umukobwa ari gusa iwawe umufata gute sha Jesse ndibaza mugira mu kubirungika nta bwenge aba yashizemo oyi iwawe umuhankiyese muri kazozo rora ko bakwiye kuba père de la famille nakacakahari uyu abari umuhungu wakacakahari kubera ko ahari amabanga menshi umuntu atoshira hanze muga kuvuga ati kubera ikintu turimeze nkabo kubera ku note mugo umuhungu arayisohora kubera video kandi rega hari umuntu ashobora guhemuka kubera igihumbi wawe umucorera 10000 akaronka mu igihumbi akaguhemukira yumva byose bibaho ni imitima y'abantu donc ya ibi bintu ariko biri ku bakobwa gusa ku mama nta byo bihari eske byari bikenewe ni gute umukobwa cyangwa umukobwa umuhu cyangwa umuhungu ko nabangu barazirungika kama tubona abahungu benshi ama video y'abasirikira bariko barikinisha iki abakobwa uko nyene ugasanga kugira ngo umuhungu agere ku etape yo kurungikira video cyangwa kuvujisha video y'umukobwa bagendana eske ngo n'urukundo canke ni kwa kundi bariko ravuga ati ni gwa rukundo babakundana bari kure na kure batanazinanye bataza ati eske uyu muntu ameze gute ubwo ntiyo bari yumva iyo mva irashobora kuba yo muga ntabwo ikwiye ntabwo ikwiye kubera ko ikibituma bana kubwiye urukundo urukundo rashobora gukoresha umuntu cyatokoze umuntu agakoresha cyatokoze kubera kandi mutaranabona gani none kibazo urukundo none wo kwihebera umuntu utarigera ubona byace mu yihenzira none ntimukominikana kuri telefone nimuvugana erega nimwibaze ngo biba bitanguye muri uwo mwanya nyene hari ukungene kujya kuntu muyaga umwanya muremure usanga mu byumviro byanyu muba mwarashiranyemo kuburyo usanga umwe abwiye mugenzi we ati nshaka nkorera iki inyi kuburyo navuga ati kubera ko ndamukunda ndagikoze byo tuma nawe amererwa neza utaramubona rukundo nibisatse wumva rero kare kwihenda aho yego urashobora kuba ari kwihenda mugabo wewe rero hari ababikora nakufite ko hari ababikora kuba amafaranga babemerera atabagira ati turagwa amafaranga ngana uku nuku none bibaza abantu bose bashyira amafaranga bayakura mu bintu biri juste hari aba bipostingira nayo ama video bakaronka amafaranga iyo niyo mpamvu rero kuri ibyo byanya byo kuvuga ngo si byiza cyangwa ahubwo kubikora eske ni wari byiza wowe rega wowe urashobora kubibona ko ari bibi mu buryo yabikoze bakabona ati ni sawa naryoheye bigaherera uko Muje kandi bakunzi ba Link Arene Alu mwebwe mwese mudukurikirana muri Amerika mu Burundi Australia ku mpande zine z'isi turabaye mwaramusana mwiriwe bivana naho muherereye so turagarutse kandi na mutumire wacu ni Ritron mwarabonye ikiganiro twakoranyira fois passé adushingira intahe kuvyamubaye ko so guys uno musi turagarutse kandi katumwakire kwanza banza baramutse uno musi nibaza ko mumaze kumumenyera mwebwe uje ari mushasha nibaza ko yo mubwira kuko ubaza ko kwidondora kuri bashasha kuko abasanzwe bahari bo barakubonye yego hama icambere na mbere ndabakunda ndabagiye gusa ko ndabakunda hama ikindi mu mazina y'uwanje nitwa Ritron no mazina sanzwe nkoresha ku mbuga ngurukana bumenyi media zose ni Ritron Facebook Instagram YouTube hose bebye Facebook yafise abantu bangana gute ba followers followers iracari nani ntoyi sana bangahe kugira bagere kugufollowing baracari bakiya canke sabo kuvuga oya nanto bavuga bateye isoni abantu usanga bateye isoni oya nta bantu bateye isoni bahari kuko bajyanye urinzi uvuga bajya ufise ko bateye isoni sitadire ko bona kuva ko bacavuga ati bwabone natwe bwafise ntatwemera Tirere bangahe bagende kugufollowing abantu badukurikirana nga ndacari hasi cyane ndabizi ni barashikana nka 5 ariko ushikana 5 sasi baki 5 barashika oya ni barashika gusa no byifuza ko so guys mwese mugere mu following abantu mwese muzi ko abavandimwe mwese muzi ko mudukurikirana mugere mu following uyu mushikacu
kujya mwatweretse urukundo mugena mu rumwereke mu following izina niri Ritron ni RWE espace THRONE ya ni umuririmbyikazi mwiza bikora neza afite indirimbo ziri kuri YouTube ya sizi ko no musi nashaka ko twakora ikiganiro cy'umuziki waje ntiharagera aracishije nibya uracishije ndacishije ndikashanye n'ukuntu kubera ko hari igihe bisaba ko mu gihe uri kurateka indyo uzofungurira abantu zibazanire zihiye neza niyo bazijyana n'akayabagu ku buryo yumva n'akagu kaguma mu kanwa bafite ibikorwa biri muri studio mwe mwese ndiba ibikorwa biradusesekamo nibaza ko nka kuri link agarene yaro ni wasohora ariho ahantu hambere bazotangura kubiboneraho ngo kubyumva yego uno munsi rero tuganira about sijari topic tuganirire ko hari ibintu biharawe bwa mu Burundi dusanga kenshi bigira abantu bafise amura distance bakora amura distance ugasanga nk'umwe ari muri Amerika cyangwa undi ari muri Tanzania Kenya hehe undi ari mu Burundi ugasanga n'umuhungu n'umukobwa bakundanye sivyo hari ibintu biharaye byo kurungukiranira ama video ugasanga bamwe bari gusa ugasanga iki kandi ugasanga ni ibintu bishobora kugushira andanje soit umuhungu cyangwa umukobwa kubijya video yawe irashobora gusirikira yego no munsi ibyo rero tugomba tugane ko na Ritron Ritron kubwawe amura distance irarekuriwe mbega kuyikora nk'ubwo buryo kurungikana ama video nyajya muba mutabonana byo bari vyiza kuri Ritron abivuga kwiki cyo ndabivuze ko kuri ibyo bya muwa distance kubyerekanye nayo ya mavideo kubera ko biraharawe cyane hariho abarungirana amavideo mu gihe bari barigeze gukundana bakabonana vis-a-vis ugasanga bari kumwe mu gihugu kimwe mugakubwo kumvo y'akazi ubuzima akaca agenda ahonye haraba bikora bakarungikirana amavideo hakaba n'abandi batarigera babonana n'umunsi n'umwe ugasanga bakundanye meme nka 3 ans 2 ans ugasanga barakundanye ntazi kari kumusaga ntazi kari hehe ntazi hehe akamugira ngo no mu diaspora ugasanga n'umuntu wibereye kumusaga amugiye ko ari mu diaspora bahuriye kuri social media bahuriye ku social media atandukanye za Snap za Instagram Facebook TikTok urabibona hajya hose kuko nta guhakinga ngo amenye exactement nguri he rero ugasanga bako barakora ibintu byuko byo kurungikiranira ama video rero kubijanye n'imico y'ikirundi naho tutovuga ngo ibintu by'imico y'ikirundi basi tuvanye n'amategeko y'igihugu mu gihugu ntivyemerewe ibyo twebwe naho tuvuze imico ho twosanga turiko tubibesha kuko nta mico twovuga abarundi two present rero tusanga ku mategeko y'igihugu ibyo novuga ko abitemerewe niko je no bivuga kubera ko wowe ndungikiye video icambere wenda ikurungikiye ndungitswe na gwa rukundo rw'amasantima menshi eske byari bikenewe ni gute umukobwa cyangwa umukobwa umuhungu cyangwa umuhungu ko nabangu barazirungika kama tubona abahungu benshi aba video y'abasirikira bariko barikinisha iki abakobwa uko nyene ugasanga kugira ngo umuhungu agere ku etape yo kurungikira video cyangwa kuvujisha video y'umukobwa bagendana eske ngo n'urukundo canke ni kwa kundi bariko ravuga ati ni gwa rukundo babakundana bari kure na kure batanazinanye bataza ati eske uyu muntu ameze gute ubwo ntiyo bari yumva iyo mva irashobora kuba iyo muga ntabwo ikwiye ntabwo ikwiye kubera ko ikibituma bana kubwira urukundo urukundo rashobora gukoresha umuntu icatokoze umuntu agakoresha icatokoze kubera kandi mutaranabona gani none ikibazo urukundo none wo kwebera umuntu utarigera ubona babyace mu yihenzira none ntimukominikana kuri telefone nimuvugana erega
nimwibaze ngo biba bitanguye muri uwo mwanya nyene hari ukungene kujya kuntu umuyaga umwanya muremure usanga mu byiyumviro byanyu muba mwarashiranyemo ku buryo usanga umwe abwiye mugenzi we ati nshaka nkorera iki inyi ku buryo nawe avuga ati kubera ko ndamukunda ndagikoze byotuma nawe amererwa neza utaramubona rukundo n'ibisazi wumva rero ko ari kwihenda aho hantu yego urashobora kuba ari ukwihenda mugabo wewe rero hari ababikora nakupfitse ko hari ababikora kuba amafaranga babemerera atabagira ati turaguha amafaranga ngana uku nuku nuku none bibaza abantu bose bashyira amafaranga bayakura mu bintu biri juste hari bipostingira nayo amavideo bakaronka amafaranga iyo niyo mpamvu rero kuri ibyo byanya byo kuvuga ngo si byiza cyangwa iki ahubwo kubikora eske ni wari byiza wowe rega wowe urashobora kubibona ko ari bibi mu buryo yabikoze bakabona ati ni sawa naryoheye bigaherera uko kandi wakavuga ati ni postinga cyangwa ni bampostinga meze uko barimenya ubuzima ni n'ubwiwanje gusa nzopfa nzipana jeje nyene ntawe tuzojana mu kigo bimaze gushika litro nico kintu kikamushikira oya cyo byahereye ku mugenzi wawe oya gusa ndafise umugenzi bigeze gufata video bimeze gute gusa munyuma byameze gute kuri we munyuma byacemera imaze kugenda wakuzanye umugenzi wawe n'ikintu ciza cyane imaze gusohoka inyuma yiwe lifestyle yiwe yacimera gute inyuma yumva ya posting umva barahebanye n'uwo mutipe yirungiki acara iposta amaze kuyipostinga video umva ni iyo nkuru basha mu minota mike bikuye igihugu cyose asha wasanga hano hose nk'abamuzi cyangwa bakarungika no mu magroupe yari umunyeshuri yari umunyeshuri tiraba wa mdemu tiraba wa mdemu ku buryo umdemu yashobora nko kurengana nko mwiko tukazamba ngo burya twaramubonye shango nitumuzi mu video donc ni ibintu bituma umuntu abadesi ukuntu akaca avuga ati bya bintu nabikoze kukutamenya je nari nzi ko ariko ndiko ndakora rero kugira ngo wankunde sana ugasanga uri kuraregreta mu nyuma mu bisanzwe ntibikwiye ko abakobwa bakwiye kuza barubikira abahungu ama video kubera bituriske birafise amariske ibaze deja ejo wowe uri kuriyumvira ati ejo nzoba mfise fanyimiye yiwanje nzoba mfise famiye yiwanje nzohazogera kambyare ngira abana hazi umwana abonye mfite hiwa uri gusa okay reka tuje muri entertainment kuko nawe uri muri entertainment ego harigeze gusohoka video ya Moni ya Frere barungikirana kimamando ujyamo ngo niwe eske ko Moni ya Frere atatu byamutwaye canke bivana no kwikomplika k'umukobwa none uri sirikari ko yari we warayibonye nawe ibyo video nge nawe waravyemerera yabuze nyene kari we kari wakereye yayita wakere yita ngo wakere yari yise wakere orega nubu yamavuga ati murakumbuye wakera ndayiba bakubwira ngo umwenge winzi ubwo none video imaze kuja hanze cyabikuye ko twikomplika mu gihe tubona na Moni ya Frere atacu byamutwara none ndakubaze kwanza niwe yayipostinze cyangwa n'abandi bantu bayipostinze n'abantu bayipostinze none wabonye umugenzi wawe niwe yayipostinze cyangwa n'abantu bayipostinze na wundi muntu yayipostinze none umva wibireka ni video zigenda uko nyene utazi ngene yagiye ikintu kimaze gushika umenye ngene upambana naco Yeah. Kuko urabona umuntu nimba yamaze kushira mu mutwe deja ko ivyo bintu ari ukuri naho urarwa mwisigura ko gute nibikunda tupfa wiyoreza rero dukora ikiganiro gihumuriza abakobwa manze guhura neza kuko iyo ni accident ni accident zishika eske baba bakwiye ko bikomplika canke bakwiye kubona nk'ibisanzwe oya ikintu cyamaze kubona kuza hagaragara kibari kirengana kuko buri muntu wese ukungena agenda baho hari bice ari bihe acamwo bimutera shot bibi na byiza kandi urabona ko kijya gihe kikubabaza muri ako kanya kigihari ubona ko atakindi kizoza kigisumba mugiye kimaze kurengana uragira erega ikibi ni mu gihe wisanze muri irya kosa yabaye yagaragaye hamukaca wigaragaza nk'uko umenga iryo kosa nibwo buzima bw'iwawe accident zamaze abaye wikomplika ukaca umenga ubuzima bwawe buraheze biga ni ibintu bishika ni nka kurya
ko umuntu ashobora kuba yarafise n'ibintu byinshi ejo ukumva ari zero nta kintu afise ariko tugira ko duhumuriza abakobwa bamaze guhura n'iyi accident. Ego nk'abakobwa bamaze guhura n'iyi accident je ndabaha pore gose cyane kubera ko ariko nabo hako hari accident za wayiteye none kuri ki watobihebase ibyo kurungi none simwe mu boss kroka mwe g'abahungu muragira amajambo mukabakoroniza ubwenge ku buryo babaza kandi rero n'abahungu bazirungika none ibaze tuvuge ko nabo babahenda bahendwa mwe mwamushaka ariko mwe mwamushaka amanga amafaranga mukaca muyirungika none nk'umuhungu arungika video umukobwa ari gusa iwawe umufata gute sha Jesse ndibaza mugira mu kubirungika nta bwenge aba yashizemo oyi iwawe umuhankiyese muri kazozo rora ko bakwiye kuba père de la famille nakacakahari uyu abari umuhungu wakacakahari kubera ko ahari amabanga menshi umuntu atoshira hanze mugakuvuga ati kubera ikintu turimeze nkabo kubera ku note mugo umuhungu arayisohora kubera video kandi rega hari umuntu ashobora guhemuka kubera igihumbi wawe umucorera 10,000 akaronka mu igihumbi akaguhemukira umva byose bibaho ni imitima y'abantu donc ya ibi bintu ariko biri ku bakobwa gusa ku mama nta byo bihari ku mama baba bari mu ngo za wakari mu nka niko akari mu mene niko kari no mu ntama n'abamama bikabashikira birabashikira gusa bo rero bafise ukungere ngira ngo boca babinyarutsa kugira ngo urabona bicitse muri famille ho biba birenze ega kubaje naho biratahuritsa avuga ati niyo myaka agezemo returudaje nayo yumvire no ku mama byo babishika no ku mama bigashika birabashikira hari uwo buzi ukaduha hatimwanyaje ukuntu byari bimeze oya umwe gusa kuko Genesis numva umenga c'est dommage ku mama uva ku mama ingene bimera nibiganyira urabona mu mico y'ikirundi twakuze ata bintu byo hejuru bija hejuru dushira hejuru ibintu bimaze gushika muri famille bibaye nko muri famille biherera aho nyene bigaherera aho nyene mugana aho nyene biraba muri famille kandi nk'ubu dufate ni video iri kiragenda kuri rezo sociaux umva kiba cabaye ikibazo cyo muri famille gusa nuko kari kibazo kiba cha kwisi yose ku mama gusa umama biranyaruka guhera gute basi kujya buvuga ati bivume nibivuma cyane nk'umwigeme nk'umuntu akiri mutoyi shaje mbamona ku mama mumenga niho bisarisha ku mama biba bisarisha riga cyane gose yubatse urugo oya kuvuga ku mama kumupapa no kumupapa naho nyene abayubatse urugo sanga ari ibintu bisarisha kubera iki ku kazi tugiraho nyene litrone bajya bapapa usanga ku social media basanga inbox nk'utwana dukoresha social media bijya bintu biba bimaze kugushikira ugasanga nk'umupapa umuravye nka profile usanga kurusha angana na papa wawe ugasanga reka rakudraga kuri litrone bimaze gushika bajya abantu wewe wawe bafata gute erega burya usanga wo mutamu ugasanga ariko yirirwa yandikira ama message utwana kuri Facebook kuri Instagram kiya kintu gifata gute cyari gene baza kujya kuntu bavuga retudaje kari biba bishiki erega hari ubusazi burya abana bakuriye mu isite n'abatakuriye mu isite sico kimwe abakuriye mu isite mukura muzikona zose ubusazi bwinshi naho mutabukora murabubwirwa mupfuma mwicara mu bajyama mukavuga ati mani bimeze ukuntu ugasanga ari udu strategy tumwe ubujanja bumwe iki no gasanga n'umwana yakuriye mu rupangu agenda ku ishuri n'imodoka ava ku ishuri n'imodoka umukozi nkabangaye baramuraba hajya ni kuyiga kuryama ku ishuri ariko wewe ngaho anye wewe wo mwikota mugo buzima kazoba n'umutamu gatusanga rero iyo asohotse yanze ubu amaze kuronka liberté yavuga ati nije nigaba nta wunjera ndi mwende panda bijya bintu biri facile kwa bijamwo ubundi rero bajya bavye duhagarara kuba ari bajya bapapa usanga basanga utwana inbox kubona profile akarani keza ugasanga ngo kwikunda gukunda umurabo ugasanga n'umuntu w'umupapa kabisa warashima aniyubashe cyane ubwo rero nibo bahura n'ico kibazo cy'ukuntu muri miliyo baba barakuriyemwo cyane haraba bahura n'ico kibazo muga hari abandi abari ingeso ziwabo bwite kandi ugasanga afise na famille nziza umugore mwiza kandi rero iciza cabarya abagabo barya bapapa bakuye nibaze ngo barakubesha ngo twafise umugore afuma kubesha kapisa abana batatu canke bane mugafise nka batandatu mugabo arakubwira umugore aramwemera arakubwira muga
nimba arinza gutongoza akakudraga akubwira amakosa y'umugore wewe akiyeza yuko wewe ari umutagatifu akerekana ko yagerageje iki byanse kumbe niwe mugabo w'umuhehesi rero gasanga nabajya abana nabo kubera iki icambere ashaka kumubwira ati je n'ubundi ndakunda abantu nka mwebwe abana nkamwe ubundi kubereka abakobwa wamwe mu gishingo cyabo kubereka abakobwa mwemera batama nka kurya canka abapapa nka kurya umupapa gasanga araza vere mukamuraba gasangana naso gasanga nka litrone yemeye ubundi ijya mwe muyikura he itandukaniro rihari babifisemwe uburambe namwe muracika bajya abana abasore mwe mukiciga nawe bajya bapapa babifisemwe uburambe ndiko mvuga nti ku bakobwa none sico gituma babemera kandi urazi bo bakoresha ibikorwa mwe mukoresha amajambo nubundi none be uraba fier uri kugendana n'umugabo angana na papa nta muntu mwoshobora kugendana ku buryo ukazamva bakubwira ati sha uwo mutipe musohokana ni mubi kweri mugabo ko avuga ati afise nk'akanoti canke tumubona ati ni Chris Brown turi kumwe urabyishira tuvuge ko abakobwa bikigiye bakunda amafaranga sabi igihe gusa kuva kera hose bamwe bakunda amafaranga none hari wagenda adakowe ubu rero abahungu badafise amafaranga bave mwihigana oya ega amafaranga uburyo umuntu akenda ibyumviro aya mafaranga ari igipapuro umuzungu yatuzaniye amafaranga n'igipapuro umuzungu yatuzaniye kubera ko yashatse kutwereka ko amafaranga afise agaciro mugabo kera hari abatunzi kandi atamahera yarahari none bajya bakina abagwa agasore bajya ku mafaranga aba bamwezi gisabo ntibara aba boss hari amahera yarahari rero hari ahantu umuzungu yashatse kudushira n'ahandi ho kuvuga amafaranga icyumviro cyawe cyonyine cyashaka kukuzanira amafaranga wewe kuri wewe uhanura abakobwa bareke kuza barishinga abo bashuga mami abo ba papa bangana na base none gashani namubwira ati ntabareke nimba asanzwe ari hinzu uzotangana namubwira ati ngenda kuri hirinzi none ntiyumva ko mwico none okay ntiyumva ko urukundo ari amafaranga yego urukundo nipfo mu gihe abahungu batafise bagire gute utureka gukunda bareke gukunda none gasha urabizi uwo mukundanye si mama wawe si sister wawe kujya umukenera niko nawe agukenera none gasha wacumbwira urwo rukundo atagafaranga urwo rukundo ataprofi nuruhe none umuhungu yumva ko yamaze kuguha amafaranga kenshi ko nawe umukobwa bimushira muri danger kubera ko umuhungu ntazoguha amafaranga ngo yumve umusonga ngo awujane uvyumva nawe tubona ko biza kwica jeunesse none y'iki gihe jeunesse y'iki gihe so kuvuga ngo yapfuye uno munsi abayituraze nibo bapfuye bayishe kera kubera kino nabo batama aribo boyicunga ugasanga nibo ariko arayonona do please wowe nta bantu urabona ugasanga umuhungu na se bahuriye ku mudemu cawibaza rero none nkange abo umudemu ahisemo umugabo se w'umuhungu izo mwe mu kurahe ega urabona bajya danke bajya impamvu baramaze kugira bajya baba papa baramaze kumenya strategy abakobwa strategy bakororesha kugira bafata umukobwa nkizi urabona nk'icyo kintu twako turavuga ati ata profit ata rukundo ata amafaranga baranelefone ata amafaranga nero naco tuvuga ati none ayo mafaranga muzoguma murabana n'umuntu atayahari sivyo kamwizeza ibitangaza atabyabona eske naho yobade kijuju kwera jewe ukambwira ati ndiko ndabona ndiko ndipanga ndakugurire parasera ndiko ndipanga ngira ukunuku ndiko ndipanga bese biga bya Maria oya ubu benshi bazana mariage kugira abone yuko ngo ari umuntu w'umugambi no gacha wiyumvira eske ukaraba n'uwo muntu ukabazana history ziwe nyene kwanza bakakubwira ati sha akanoti karamwanse none gasha uzocumbwira ko muzoca mushinga ishengero kugira muce muvuga ati abantu baza baraza kuriha muronka yarasi mubagira ubutumwa birumvikana rero bisaba ko
umuntu gukena nivyumvira abakenye kuko igihumbi urashobora kukivyaramwo 10,000 10,000 kakuzanira 100,000. aba bana rero biki gihe bakunda udufaranga bakemera guhemuka niki kintu babwira ni kubera ko inovuga ati abo bana no bavuga ko ikizere cyabo bagishize ku mafaranga kandi baramaze kubona kubera iki baramaze kubona nta kintu cyose cyo gukora ata mafaranga ufise ikintu cyose gisaba amafaranga aha twese tuko twirukana kanoti aha twese twicaye ngaha twavuga ati dushaka inoti kubera iki amafaranga niyo novuga ati afise idarapo biza hejuru rero atavuga ati ninashaka kwambara ikirato ciza none kuri abavyeyi batokimugurira abavyeyi igura sanga nabo aba petite usanga bafise iyo ngeso bafise n'abavyeyi bafise n'amahera warashi gusa rero bajya imyenge y'inzu imenyana nyeneyo cyane ugwaruka abavyeyi nabo bafise uruhara mu kononekera kwa abana babo usanga bababanira bacu usanga wa mwana icari kararonka nari kakironkera ku isaha bigatuma yegera abo batama anamwandikiye mwishura directement ubwo niyo bariyo mpamvu byose birashoboka harya umwana umaze kumuba umubyara hari ijambo rivuga ngo umwana ni wamwubakira utamwubatse azosambura nibyo wamwubakiye harya kubwira wubakira umwana ubanza kumwubaka rero hari ukungene abavyeyi bagira distance n'abana ugasanga nta mwanya baronka bwo kuganiriza abana kandi burya harya umuntu w'umuvyeyi byiza ushatse kubana n'umwana neza urareka ukamenya icyumviro kiri mu mwana ntuce umenya ati kumbe burya umwana cyangwa niyo yageze hakagwa nko mu ikosa cyangwa hakaba akabazo kanaka reka yisigure kwanza avuge mu Burundi sinibaza ko ari benshi babikora ivyo bintu umwana atangura cyangwa ngo numa ntusubire no kuvuga hora ko usanga bari ko barononekara kubera iki nawe ntiyarose asohora ikiri muri we kandi yagiye amaze kuvuga bayumva umengo hari ibintu biri we bivuyemo kandi iri foko abavyeyi bahiga ubugenzi n'abana wala turagushimiye cyane Litron ndanje ndabashimiye ikiganiro cy'amateka cyane murakoze nibaze ko uzuraza tugukeneye every time so twongera tubashimira kandi mwebwe mwese mudukurikirana turabemera turabakunda mubandanye mugira partage mukomanta mugira utulike kubera ko guys iyo ugize partage bituma inshuti abagenzi bawe babona ibyo turiko turakora so turakunda cyane ciao ciao bye bye